Haleluya. Nongeye gushimira Imana ko nongeye guhagarara imbere yanyu ishengero rya Emmaus Glory Church. Murashobora kwikomera amashyi bene data. Murabahigwe mwebwe mwama mukoranira muri kino kibanza. Haleluya. Numwanya w'ijambo. Haleluya. Haleluya. Turacari mu ntango y'umwaka. Rero ko turi mu ntango y'umwaka ni ngombwa ngo dushireho urufatiro kugira ngo tumenye ngene tugenda turaduga. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu araganje. Yesu araganje. Ijambo shaka ko dosangira umutwe w'ijambo umva no kubwira ngo amahanga azamenye kufise Imana. Amahanga azamenye kufise Imana. Haleluya. Abama bakubona uzangaha bazamenye kufise Imana. Imana izi gukorera uyu mwaka kugezaho amahanga. Twaravuze ngo amahanga ni hajya turi mu bataramenya Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Aho uri hose amahanga abo muri kumwe bazamenye kufise Imana. Imana habwe icubahiro. Hari cyo mwene data Biri yababwiye sinzi ko mwacumvise yuko mwame mushima Imana ko mwaba mukoranira ngaha. Imana ishimwe. Haleluya. Mu mahanga haraho uburaho ukoranira. Hariho ubura bene so. Imana ishimwe. Abantu niho bari ariko bene so ntabo. Haleluya. Rero nagenda kubwire ngo aho uri hose amahanga amenye kufise Imana. Amenye Imana yawe. Imana habwe icubahiro. Reka dusome ijambo. Amen. Tuje mu itanguriro 39. Turahera ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Amahanga azobibona kandi azobimenya. Imana ishimwe. Ko muri Emmaus yariho Imana. Navuze ngo amahanga azobimenya. Amahanga azobibona. Hama bashima Imana yawe. Imana yabwe icubahiro. Haravuga ngo ivyabaye kuri Yosefu ari kwa Potifari. Yosefu bamumanukana muri Egiputa, maze Potifari umunyegiputa umugendanyi wa Farawo yaganza abamushibamira amugura n'Abishimayeli bamumanukanyeyo. Uhoraho abana na Yosefu. Amen. Uhoraho abana na Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa yari mu mahanga bene data. Ku murongo wa gatatu shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe. Imana habwe icubahiro. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikiganza ciza kuco akozeko cose. Amen. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe. Haleluya. Yamuguze nk'intungwa, yamuguze nk'umwana atagiri yava atagiri yaja. Nagira ndakubwire iyi nkuru itangurana n'inzozi za Yosefu. Sivyo? Hanyuma bene wabo bamugirira ishari y'izo nzozi yariko aravuga ariko arababwira. Kandi yari umwana akiri muto w'imyaka 17. Imana ishimwe. Hama baramugirira inzigo bamugirira ishari bamuterera mu kinogo. Naho nyene kwari kugira ngo umwe muri bo yarasabye ntibamwice ariko ngo bamuterere mu kinogo kugira nawe aze kuronka ngene aza kumukiza. Imana ishimwe. Amen. Naho bose baba babi hariho uw'Imana ihagurutsa kugira ngo umererwe neza. Imana ishimwe. Bituma bene wabo bari bagize umuhigo wo kumwica batamwica.
hanyuma amaze gushika muri ico kinogo, Imana ishimwe, icantangaje ndiko ndasoma iyi nkuru ndiko ndayisubiramwo ko n'ubwari bwa mbere ndayisomye. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Nariko ndavuga ngo abavukanyi ba Yosefu bamutaye mu kinogo. Ico nashimye Imana kandi mpemu yatumye mbona uko ntahora mbona, nuko muri ico kinogo sabi wabo bamukuyeyo, si babavukanyi bamukuyeyo. Imana ishimwe. Haleluya. Yakuweho n'abamediyani bariko bararengana, baramwumva canke baramubona. Imana ishimwe. Haleluya. Ikinogo urimwo ntiwitege ngo ni naka canke ni naka, uwushize kwa amaso si Imana ihagurutsa kugira igukureyo. Imana ihabwe icubahiro. Ni Imana muri kumwe mu kinogo, bene data, uraba hejuru gusa. Haleluya. Ariko hariho Imana yarungitse kugira ngo agukureyo. Nico gituma navuze ngo amahanga azobona Imana yawe. Icatumye uva muri ico kinogo kizbizotuma amahanga abona Imana yawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ega Potifari ntabwo yumvise Imana yiwe, yarayibonye. Amen. Ayibona ikirakora, ayibona ikiramutabara, ayibona hariho ubuntu budasanzwe atari bwabone kundi munyegiputu wari we wese buri kuri Yosefu. Haleluya. Haleluya. Imana yari kumwe na Yosefu ku buryo n'amahanga bibona, abanyamahanga batigeze kumenya Imana, ariko ngo abona ko. Haleluya. Iki naco mucumve ngo uhoraho. Ninde yari yabwiye Potifari uhoraho? Ko muri Egiputa hari izindi mana nyinshi, ariko uno munsi aravuga ngo ngo shebuja abona yuko uhoraho ari kumwe nawe. Mu yandi majambo, kubera Imana yari kumwe nawe, yabonye ari umuntu special, yabonye ari umuntu adasanzwe. Rero nako ndakubwira ngo nawe uyu mwaka amahanga azabone kuri umuntu adasanzwe. Kubw'Imana icyo Imana igiye kugukorera baze babone kuri umuntu adasanzwe. Haleluya. 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 Erega nturi umunyagano, erega ntukiri wa wundi ashowe, ntukiri wa wundi azanywa n'abantu batamubabaye batamuzi. Oya, uri Yosefu wa wundi ariko amasezerano y'Imana. Haleluya. Uri Yosefu wa wundi ariko amasezerano y'Imana. Naje kukubwira ngo uno munsi amahanga abona Imana yawe. Uyu mwaka amahanga abona Imana yawe, mene data. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Ndakubwira igituma amahanga akeneye kubona Imana yawe atakeneye kuyumva. Amen. Amen. Haleluya. Kuko Imana yawe hari nyinshi bumva, ariko barakeneye kubona Imana ikora, barakeneye kubona Imana itabara, barakeneye kubona Imana igukura mu cavu ikakudusa. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Reka ndakwibutse mwene data, aha mu Burundi bavuga ngo abakirisu bashika urenga 90%. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo ni benshi, abatarumva Imana nibo bake, ariko abamaze kumva Imana nibo benshi. Imana ishimwe. Haleluya. Rero kubw'ivyo muri abo 90 zirenga kwijana bakeneye kubona Imana, kandi bazoyibonera muri wewe, kandi bazoyibonera kuvyigukorera. Amen. Wize ko ari Imana igiye kumukorera, avuge ngo amen ndinica. Haleluya. Bimenyekane yuko hari Imana iruta izindi mana. Imana ishimwe. Haleluya. Ubu wogenda haruguru ku isamariro canke ngaha ku isoko gato, Imana ishimwe, nta muntu numwe wotoraho yokubwira ko atazi Imana. Nta numwe atarumva Imana. Tumaze kuvuga n'ubutumwa kenshi. Imana ishimwe. No muri rya soko ugenderamwo harimwo abantu bumvise Imana, barayumvise, ariko no munsi naje kubwira ngo bakeneye kubona. Haleluya. N'amaso yabo ingene hari bidasanzwe iriko irakora mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Uvyakire mwene data, uvyizere mwene data. Haleluya. 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 Imana yacu irakura ku cavu. Amen. Haleluya. Kuko urashaka kubwira umuntu ubutumwa bwiza
akabwumva mugabo abonye yumvise n'intahe yica Imana yagukoreye arabona Imana. Amen. Ari bubona Imana. Nta muntu n'umwe Imana idakorera igitangaza. Kubera iki? N'ubu uri muzima ni igitangaza, kuko shetani ntiyashaka kubaho uno munsi. Profeti yavuze ngo bishoboka ko uno munsi ari igitondo cyanyuma. Imana ishimwe. Kubera iki? Umwasi ntakizwa. Umwasi ntakizwa, ntiyiteguye no gukizwa, ahubwo yiteguye kubandanya urugamba wo kurwanya. Imana ishimwe. Hariho akantu baravuga mu Kirundi ngo gukura k'umuswi ngo simpuwe zagaca. Imana ishimwe. Kubera iki? Agaca karemewe kurya imiswi, sibyo? Kama aho kayibonye karayinoba, ariko Imana ikamenya ngene igaprotege, ikamenya ngene igakwepesha, ikakinjiza mu vsi y'ivyatsi, ka gaca kaza gafata ubusa, sibyo? Imana ishimwe. Uyu mwaka naho Imana izomenya ngene igukinjisha, ikunyegeza, iguhisha umwasi, igukura mu nzira y'umwasi, hanyuma ikuduze gushire hejuru. Haleluya. Ikuduze gushire hejuru mwene data. Amen. Sinje kukubwira ngo uyu mwaka vyose bizoba vyera ngo de. Oya, no wanda kubesha. Ntibizoba vyera ngo de, ariko muri ivyo navyo Imana izobana nayo, kuko yaradusezeranye ngo niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe ntazokurengera, niwaca mu muriro ntuzoguturira ko nzoba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Uko nukuri bene data, iyi nkuru ya Yosefu irabitwereka neza. Nta hantu bigira tubwira ko Yosefu yoba yaratakambye, yoba yaridoze. Oya, kuko Yosefu yamenye ko ari umuntu yuzuye isezerano, atekeye isezerano, yari umwana w'isezerano. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Yari umwana ngo se yakunda cyane. Kubera ko yamukunda cyane mu bandi bana abahungu 12. Imana ihabwe icubahiro. Hariho icyo Imana yari yarashize muri we. Nawe uno munsi ndakubwira ngo icyo Imana yashize muri wewe iri bukizigame, iri bukirinde gushika ku iherezo. Haleluya. Haleluya. Nayo nkubwiye ngo by'ukuri sinokubwira, sinokuremesha ngo uyu mwaka uzoba wera ngo de. Harashobora kubamwo imisozi, harashobora kubamwo n'ibiyaya. Haleluya. Birashoboka mwene data. Nakubwiye ko umwasi adakizwa. Imana ihabwe icubahiro. Ariko muri ivyo byose uhoraho akabana nawe. Mwene data, Satani azokora uko ashoboye kose kugira gukure mu isezerano ry'Imana, ariko Imana izokugwanira. Izokwibutsa icuri. Kumenya icuri conyene kizotuma utiyanduza. Haleluya. Haleluya. Yosefu yageze ahantu ahanyene kwa Potifa, yabona ngo ibintu bimeze neza. Haleluya. Abona aguwe neza, abona shebuja aramukunda, abona noneho yamugize n'umugendanye ndetse n'umuentanda w'inzu yiwe yose. Haleluya. Ubwo bwari ubuntu yabona ari vyiza. Yibutse ko avuye mu kinogo, yibutse ko yaje ari nyagano, yibutse ko yashowe nk'inka ku macunira atazi kimurindiriye, hama akabona afashwe neza, yabona ibintu bimeze neza. Amen. Ariko wa wundi adasinzira ka ataragirira nawe umuntu, amutega umutego wa muka Potifa. Uyu mutego wa muka Potifa ntiwari umutego usanzwe bene data. Hari ahantu muri ahanyene ku murongo wa 6 agace kanyuma haravuga ngo kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga. Bisigura ngo yari uwo kwifuzwa, sivyo? Yari uwo kwifuzwa. Hanyuma muka Potifa amubera umutego, amubera nk'amahwa. Amen. Aramwifuza ku rugezo adashobora kumwihanganira. Kandi mwibanze ko na Yosefu ni umusore mwiza w'umunyakaranga. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Uwo mutego wari ugoye kutambuka kuko benshi n'uno munsi barawugwamwo. Ndabeshe. Benshi barawugwamwo. Abahungu, abakobwa, abagabo, abagore bose barawugwamwo. Benshi barawugwamwo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ariko Yosefu arahagarara. Ndababwira ngo wari umutego udasanzwe. Nagenda kubwire ngo
umukobwa w'umwarabukazi. Amen. Yarinze ashimwa n'ingabo nk'iyo. Potifari ngo yaraganza abagendanyi b'umwami, yari nk'umugarde koro w'umwami. Imana ishimwe. Yari yirondereye mwiza ashobora kubaha. Imana yabwa icubahiro. Haleluya. Rero nagenda kubwira ngo abakobwa b'abarabukazi ni beza. Ntabwo Yosefu wenyine yari mwiza w'umunyakaranga, ariko n'uyu mukenyezi nibaza ko yari mwiza. Rero kugira ngo aronke izo nkomezi zo kumubwira ku murongo wa 9 haravuga ngo none noshobora nte gukora icyaha kingana gityo ngacumura ku Mana. Amen. Ararose imbaraga, ararose inkomezi zo gusimba umutego Satani yamuteze. Aramwemeza ati noshobora nte gukora icyaha. Ahubwo umukenyezi ngira amazi ati ahubwo wewe izi nkomezi uzikuye heza ukunyanga. Wo yari opportunity rose kara karyo kadasanzwe. Nari nirukanye abandi bose banyarugo, ariko raba uranse ivyari byiza imbere yawe. Ariko nawe aramubwira ati noshobora nte. Imana yabwa icubahiro. Bisigura ngo Yosefu yarose imbaraga zo kuhagarara akibuka ko afise Imana isumba izindi mana. Yibuka yuko afise Imana idahura n'icaha, kandi ko faveur yari kuri we, ubuntu bwari kuri we bwari buriho kuko hariho icaha yirinda. Imana ishimwe. Hariho icaha yanse gukora. Yaraze ati ninaramuka nkoze ikicaha bwa buntu bwose buragenda. Kubera ko Imana ntibona icaha, ntiraba icaha. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati je nkakora icaha Imana yanje irampeba. Rero nahanje ngaha nta wundi turi kumwe. Nubwo umunyegiputa ankunda, sindi kumwe nayo banyegiputa, ariko ndi kumwe n'Imana yanje. Aho uzoba uri hose mwene data, nagira ndakubwira uze wibuke kuri umuntu w'Imana. Amen. Umenye kwitandukanya, umenye kwirinda, umenye kuduza ibendera y'agakiza kawe. Haleluya. Haleluya. Yemeye gushingira intahe agakiza kiwe, yemeye gushingira intahe Imana yiwe. Yanga ivyitwa vyiza ibisayangana, ariko yemera gushingira intahe Imana yiwe. Yarazi yuko bikwirikira ari bidasanzwe, kandi yemeye kuva muri bwa bwiza no muri vya bintu vyiza yarimwo ngaho kuri uwo mugabisha w'ingabo wa Farawo. Yemera gutagwa mu mvuto mu gasho. Yavuye mu kinogo aca mu bintu vyitwa vyiza, uno musasubiye mu kindi kinogo. Iyo agasho k'abantu b'ibwami bene data, ntimwibaze ona agasho gasanzwe. Sika kandi bakugururira ngo uje kukota akazuba, ni kakandi ugumayo nyene. Imana ishimwe. Nubwo usanze yabaje kugukubita, abaje kukugirira nabi, Imana ihabwe icubahiro. Ariko hako aheba Imana yiwe, hako ava ku Mana yiwe, yemera kuja muri ako gasho. Haleluya. Haleluya. Ariko Imana yiwe ntiyamuheba. Uko yabanye nawe mu kinogo niko yabanye nawe mu gasho. Ngo naho nyene ashitse yagira ikiganza ciza, ubuntu bw'Imana bumugumako. Kubera iki? Ntiyayihemukiye. Amen. Rero nagira ndakwibutse ngo uko uzohagarara, uko uzogenda, uko uzoba umeze, uko uzokora, uko uzovuga, nivyo bizotuma Imana yawe imenyekana. Nivyo bizotuma babona Imana yawe. Avuga ati uyu muntu nahari hagati yacu. Haleluya. Nubwo ari hagati yacu, arafise ikindi kintu special twe tudafise. Amen. Haleluya. Arafise yindi kashe twe tudafise. Tugendana ubwo bwiza. Aho Imana yemera kugumana natwe, aho Imana yemera kugendana natwe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Ntiwemere kugira ikintu na kimwe kigucafuza, kikwanduza, kugira kidahava kikwigiza inyuma y'Imana. Kubera ikintu cyose ukoze kitari cyo ikwanduza kandi kagushira inyuma y'Imana, hariho umutima ugumukwagiriza ikibi. Sinzi umuntu yavuze ngo umutima ntujya ruswa. Amen. Umutima ngo ntujya ruswa.
uwo bikora ntitubimenye cyangwa undi wese ntabimenye, ariko umutima urabizi. Amen. Urabimenya kandi urakwagiriza, kandi nta mahoro ugira, uba mu kintu bita regret. Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro. Nagira nkubwire ngo ugukora kw'Imana uno munsi egome turi mu gihe cy'ubuntu. Hariho ubuntu budasanzwe ku bugingo bwacu no mu rugendo turimo. Ntiburiho kuko hari ibyo dukora cyane, ariko kuba mu buzima bwo kugororoka nabwo nico dusabwa. Amen. Amen. Kera mu histoire ya Bibiliya canke y'ishengero hageze igihe umuntu agura kuja mu ijuru, ico bita indurujesiya. Sinzi ko benshi mukizi indurujesiya. Imana ishimwe. Hariho ibikorwa, hariho envelope ujana muri eglise, hariho ivyo utanga. Uko utanga menshi, amafaranga menshi, ngo niko waba wemerewe kwinjira mu ijuru. Imana ishimwe. Ariko no musi siko biri, si bikorwa, ariko ubuzima bwo kwitandukanya. Amen. Ubuzima bwo kwitandukanya buzotuma Imana yawe imenyekana, kandi buzotuma Imana yawe ikora. Amen. Haleluya. Wubaha Uhoraho utegerezwa kwitandukanya. Nico catumye Yosefu agirirwa neza, no muri ako gasho akarabwa neza, ngo umukuru w'imbohe nawe ngo amubona neza, kandi ngo amuzeza abafungwa bose. Nta makuru aho ugeze, nta makuru ivyo ugezemwo, ni waba uri ku buntu bw'Imana, ni waba uri kiri kumwe n'Imana yawe, vy'ukuri hose bazobona yuko ubereye. Hari ikintu kidasanzwe kiri kuri wewe. Imana ishimwe. Yosefu yari umwana wa Yakobo, Yakobo yari umwana wa Isaka, Isaka yari uwo kwa Aburahamu. Umenye ngo hari isezerano Imana yari yarasezeraniye Aburahamu, ryategerezwa kuronka aho risohokera. Abakugwanya bose bamenye ngo isezerano ry'Imana ku bugingo bwawe butegerezwa gusohoka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Yosefu yinjiye muri Egiputa ari umwe, ntiyinjira mu makondisiyo meza, mu bihe vyiza, ariko nagira ndagutera intege yuko igihe kigeze Imana yiwe kugira yigaragaze, kuko muri vyeri byose ariko aracamwo Imana yiwe ntibayibona amaso mu yandi, ntibayibona ngo ikirakora ikiniki, baguma babona ari umuntu ari marume, ari umuntu ariko agirirwa nabi gusa. Haleluya. Ariko igihe cyuko Imana ikora, ibonye yuko Yosefu yabaye umwizigirwa no mu bitameze neza, Imana iravuga iti ubu rero isaha yanje yo gukora nayirageze. Haleluya. Haleluya. Ivyo ucamwo vyose mwene data, ubicemwo wihanganye. Hari isaha y'Imana, hari isaha yo gukora kw'Imana, hari isaha yo gutabara, kandi niyagera iyo saha bose bazobibona, kandi bose bazobimenya yuko ari Imana yawe yakoze. Imana ihabwe icubahiro. Bose bazobimenya kandi bazobishingira intahe yuko gutabagwa kwawe kutaje kuva ku mwana w'umuntu wari wese, ariko gutabagwa kwawe kwaje kuva ku Mana yawe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Haleluya. Mwene data, uyu mwaka ndifuza canke nicifuzo canje, we na ufise ici wawe ntavyonsi. Imana ihabwe icubahiro. Ariko yaba umuntu wese yorondeye ingene yigengesera, yicungera, ndetse no mu majambo yonyene ava mu kanwa ikawe, ukabaho utinya Imana, ukabaho utinya Imana, kuko gutinya Imana kwawe niko kuzotuma ikora. Yesu arabwira abigishwa bati ndababwira iyo mukwiye gutinya. Amen. Mwebwe mutinya abana b'abantu, mutinya amaso y'abana b'abantu, muratinya ibi na biriya, ariko ndababwira iyo mukwiye gutinya nimwe gusa. Iyo mukwiye gutinya nimwe gusa, ya yindi ishobora kukwaka ubuzima hanyuma ikirengeyeko ikaguta muri Gehinomu. Haleluya. Ikagushira muri Gehinomu. Iyo niyo Mana numva umengo uyu mwaka two kwigengesera tukagendana nayo mu bwitonzi no mu bugororotsi. Amen.
kandi ivyo tuzobishobozwa na mpwemu yera kuko ari muri twebwe. Rero ko dufise mpwemu yera niwe azodushoboza kugendana n'Imana yacu umwaka wose. Amen. Biguma canke byoro ushobora gutangura ubona umengo biracumbagira, ugenda umengo wo kwidoga. Mwene data ntiwidoge, ntiwidoge. Atangura nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho uri kuridoga, aho hose niho handusha umutima, jasaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka natinda kunyumva. Uri kuriremesha. Amen. Uri kuriremesha. Nigitangaza pe, nigitangaza kose, nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwuje unyobo, usangezi wanje mijura mahoro. Basipfuma wibuka iyo Yesu yagukuye. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Hama witera intege zo kubandanya, sivyo? Haleluya. Ngo n'umugasha uhoraho abana na Yosefu, ngo ariko uhoraho aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha gutona ku murinzi w'ibohero. Haleluya. Womengo ico kintu ni gitoyi, ariko nimba utonye ku murinzi w'ibohero no kuvuga yuko abandi nibaje gukubitwa wowe ntuzoburimo. Hariho favor iri kuri wewe. Amen. Bisigura ngo dushime muri byose, sivyo? Nego ndavuga ntikizire ko umuntu yidodomba. Imana ishimwe. Hari hano muri Luka 12:25 havuga ngo ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya. Munyumve igituma ndiko ndavuga nti kizire ko uyu mwaka habaho ikintu cyo kwidodomba. Amen. Ndakunda kanguka ariko aravuga ati ntiwidodombe. Amen. Ikintu cyo kwidodomba ni kibi kandi ni icaha kibi. Imana ishimwe. Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe. Amen. Kwiganyira ntaco bimaze, kwidodomba ntaco bimaze, ariko gushimira Imana bituma nayikumva kandi gakora. Ukiri uridodomba irinumira, kuko kwidodomba kwawe ntaho kugushikana, ntaho kukuvana, ntaho kukujana, ariko ugume mu gushimira Imana, ugume mu kurondera kugororokera Imana. Haleluya. Aho turahumvikana. Musanze ndiko ndakubwira nk'ivyo gufasha kugenda muri uyu mwaka. Imana ishimwe. Haleluya. Yosefu yanse gukora icaha, nawe wanke gukora icaha. Wanke kwihumanisha ikintu cyose. Iki kintu naco n'umutego mubi wa shetani. Kwihumanisha ikintu wibaza ngo ni ciza. Bene data, uraja ku kazi, umukoresha wawe akakubwira ati nukuri tutaryamanye nta promotion uronka. Imana ishimwe. Benshi bakagwa muri uwo mutego bakemera gukora ico caha ngo bagira baronke promotion. Ariko nagira ndakubwira iyo promotion izokwama ivuga, izokwama iriko iravuga, ariko ni warindira promotion y'Imana. Vuga ngo amen. Ni warindira promotion ivuye ku Mana, ni warindira kugirirwa neza kuvuye ku Mana, utarinze kwiyanduza. Ndakubwiye ngo bizogenda neza kurusha. Uzogira intaha, uzohagarara nga ushinga intaha. Amen. Kandi ico ntakubwiye nuko finalite y'urugendo rw'uyu mwaka nuko nifuza kandi nasengeye yuko twowuheza hariho ukuvanwaho twari turi tukaduka. Amen. Ntubona aho uri ngo naho nyene, oya, saho hariho n'ahandi. Gumusenga usaba Imana, uyibwira uti Imana saha gusa kandi warasezeranye. Imana ishimwe. Amen.
saha gusa ariho n'ahandi kuko ku Mana ntibihera yamifise ayigukurana izofuma igukura mu kazi wari urimo iguha kandi mugabo birakudugije. Amen. Izofuma igukura mu kibanza wari urimo igushire mu kindi mugabo buraduza. Amen. Izogukura mu isoko wadandarizamo kujana mu rindi kugira ngo iguhumugishe. Amen. Haleluya. Haleluya. Niwanka kwihumanisha ibintu ibyo ari byo byose Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Kuko uzobuza icurico. Icatumye Daniyeli na bagenzi we Meshaki, Shadraka na Abedenego batihumanisha ivyo kurya vy'umwami, bibutse ko arabo mu nda y'ingoma. Amen. Haleluya. Bibutse ko arabava mu muryango wa Yuda, kandi mu muryango wa Yuda niwo mu muryango wavamwo abami, kandi bibuka yuko arabo kwa Yuda. Imana ihabwa icubahiro. Mubone Bukadineza bose yari yegeranije ngo yari yaravye imisore myiza y'inkomezi ngo yiha imyaka 3 yo gutegurwa. Imana ishimwe kugira ngo baze bakore ibwami, ariko abaha n'ivyo bari bufungure bivuye ku giturire c'umwami hamwe n'ibifungurwa n'ibinyobwa vyiwe. Imana ishimwe. Ariko aba baravuga ati kubera dufise Imana itemera yuko tuja kufungura ku meza ivyo baterekereje ibigirwamana, twe turemera kurya ivyo kurya vy'insoromano kugira ngo tugumane n'Imana yacu. Nico ituma nakubwiye ngo ni wagumana n'Imana yawe, ni wagendana n'Imana yawe, uyu mwaka bari bumenye, bari bubone Imana yawe, kandi bazoyisenga, kandi bazoyishima. Imana ishimwe. Aba bantu vyahera imisi yose bavuze bati Imana ya Daniyeli, Meshaki, Shadraka na Abedenego niba ariyo yonyene dusenga. Ngo nyuma y'imisi 10 ngo bona bayagayaga kurusha abandi. Wewe ni wagira uwo mwitwarariko, uwo mwete wo kutiyandurisha ivyo ari byo vyose, yuko utapfa gutora ivyo ubonye ngo ni vyiza. Imana ishimwe. Mpemu yaratabikwemereye ni wabigira umwitwarariko. Mwene data ndakubwira ngo hazogira aho babona yuko uri umuntu special, uri umuntu adasanzwe, adasa n'abandi, kuko hariho ubwiza bw'Imana buzoba buri kuri wewe kuko wagize umwitwarariko. Tugira umwitwarariko wo kwegera Imana, tugira umwitwarariko wo kubana n'Imana, tugira umwitwarariko w'ukwitandukanya. Pawulo aravuga ati ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Ivy'isiekle si vyiza, ivy'iki gihe si vyiza. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Urondere gukora ubugombe bw'Imana gusa, ugwanire ukubaho kw'Imana yawe, ukubaho kuhora aho uri hose. Sa présence y'Imana ntize ikube kuri, ntize kuva iruhande. N'abazokubona bose bazovuge ati ujya muntu. Haleluya. Ujya muntu si wari we wese ntupfa kumugira ko ivyo ugomba byose. Nagira ndakubwire ni wagendera muri uku kugororokera Imana, ni wagendera muri uku kwitandukanya no kutiyandurisha ikintu cari cyo cyose, ubuntu bw'Imana, présence y'Imana, igicu c'Imana kizoguma hafi yawe. Ubwiza bwa ntawe uzogutera, ntawe uzogutera. Nagira ndakubwire ngo no muhira hazoboneka ikibengebenge c'umuriro. Wa murozi yahora arondera gutera azosubira inyuma atumva atabona. Amen. Ntazoshira kugukora kuko hari izindi mbaraga zizoba ziriko zirakugwanira. Uzojya musinzire, uzovyuka ugenda amahoro kandi ugaruka yandi. Haleluya. Haleluya. Imana izovuga ati wabonye wiri umusavyi wanje ingene ahagaze neza, wamubonye. Satani azokurabisha amaso ariko ntazogushikako, kuko hari ukugororokera Imana, hari ukuba mu bwiza bw'Imana. Bene data, nta kintu kizima nko kuba mu bwiza bw'Imana. Nta kintu gifasha umwana w'Imana nko kugendera mu bwiza bw'Imana. Uze wumve iyo wabaye mu bwiza bw'Imana wumva hari ikindi kirero urimo.
Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Baze bashingire intahe Imana yawe, baze bavuge ati by'ukuri Imana ya kanaka uyu mwaka turayibona, yararimye areza twebwe byarumbye. Uze wibuke gushimira Imana. Abarimyi b'umuceri muze mwibuke gushimira Imana. Nimwarima mukeza muze mushimira Imana. Kumbura Imana yonarinda n'inyoni ntizegera umurima wawe. Amen. Haleluya, haleluya. Hariho ubundi buntu buzokongera kubwo wari ufise. Uyu mwaka hari ubuntu hejuru y'ubuntu wari ufise. Amen. Hariho ubuntu hejuru y'ubwo wari ufise. Ndakubwira ngo hariho ubuntu hejuru y'ubwo wari ufise. Niwamenye ico urico ariko, niwamenye ico urico. Imana ishimwe. Bazogushingira intahe, sivyo? Bazogushingira intahe. Imana niyamara kugukorera. Yosefu, isaha y'Imana igeze y'ugukora. Urumva mu bindi byose usa nk'uko uriko urigwanira, usa nk'uko uriko ukoresha ingufu zawe, ariko isaha y'Imana igeze habaho ibidasanzwe. Yosefu yageze igihe Imana iramudoza, iravuga ati kutampemukiye, kutakoze icaha, kutanteje isoni, ubu nanje isaha yo gukora irageze, ndakuduze bose babiraba. Amen. Burya na muka Potifa yaramenye yuko Yosefu yabaye premier ministre, sivyo? Na muka Potifa yaramenye ko Yosefu yabaye premier ministre, sivyo? Yarabimenye. Ucumbwira rero aho yarari muri ico gihe, yavuga ati nitwaja muri dîner canke mu yindi misi mikuru ya Farao turahura na Yosefu. Ubunye ukwiyagiriza kwabaye kwa muka Potifa, ariko Yosefu yariko haleluya, arasayangana yuzuye ubwiza bw'Imana. Ntawabwiye Farao ngo mushingire umukobwa w'umuherezi wo muri ico gihugu, oyaye, ariko Imana yarategetse ko bamuha umugore mwiza nawe. Imana ishimwe. Umugore wiwe atari umugore w'abandi, kuko muka Potifa yari umugore w'abandi. Wenyene yaravuze ati wewe niwe wenyene yanyimye mu vyafise byose, mu vyatunze byose, niwe wenyene yanyimye kubera ikuri umugore wiwe. Amen. Nanje keneye umugore wanje. Hejuru kumugira premier ministre, Farao acamuha umukenyezi. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Imana nati ni hondi ndaguha abana, imuha abana babiri, imuha Manase, imuha na Efurayimu. Ngo imwibagiza, haleluya, ngo imwibagiza umubabaro w'ivyo yaciyemwo byose. Ikirengeje uko imuha no kurondekera muri ico gihugu yajemwe ari nyagana. Imana ishimwe. Amen. Uyu mwaka Imana iguhe kukwibagira. Ndashima Imana kubashinze Imana iguhe kwibagira aho hose wagize umubabaro, kubera izo wayiteguye kuguhezagira hanyuma ikunezereze. Amen. Haleluya. Impemu y'Uhoraho ikubeko ku buryo bazovuga bati by'ukuri uyu unye ntasa n'abandi, kandi Imana ikuduze iguhe kwibagira, hanyuma iguhe bya bindi byose warukeneye. Amen. Twama dukeneye ibintu. Imana ishimwe ko mu bubiko bw'Imana vyama vyuzuye n'amarikira dusukira. Imana ishimwe. Uyu mwaka itwibagize ibihe byose twaciye mu vy'umubabaro. Iduhe umwaka w'amashimwe kubw'ivyo izobirikira dukorera, kubw'ivyo izobirikira tuduza mu buryo bw'impeme. Imana ishimwe. Umunsi umuriro wo kwaka ngaha bikanka ko dutaha, bikanka ko twugariye imyango, ariko tukaguma twiruka twuzuye mpemu w'Imana, nukuri hazobishimwe. Bizomenyekana yuko muri Emmaus hari cakoretse, ko Imana yatugendereye. Ntiwibaze ngo mukuduzwa nukuduzwa gusa ku kazi, nukuduzwa gusa mu byashara, nukuduzwa muri bya bindi bifadika, ariko no mu buryo bw'impemu. Amen. Yosefu Farao aramubwira ati twokura hehe ubundi muntu
ariko impemu y'Imana, ari mu ubwenge bw'Imana. Reka uyu mwaka bamenye kuri ufise ubwenge bw'Imana. Reka uyu mwaka bamenye yuko uri ku impemu y'Imana. Haleluya. Reka uyu mwaka bamenye yuko hariho ikiganza c'uhoraho kiri hejuru yabo, citeguye kugirira neza. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Turi kumwe bene data, turi kumwe. Amen. Haleluya. Isengesho ryanje rero no munsi nagize kubwo ishengero rinyumviriza no munsi, ndashaka kubifuriza umwaka mwiza mu byo muzocamwo byose. Amen. Uzubona ikiganza ciza c'Imana kiri kuramira, kikuramira. No kuvuga ngo umwasi azoba agiye kugutembya, ariko hazobeho ikiganza cyo kukuramira, hazobeho ikiganza cyo kukuduza. Imana ishimwe. Nakubwiye ngo umwasi ntakizwa. Rero igihe cyose azoshaka kuguhenura, habeho ikiganza cyo kukuramira. Imana ishimwe. Ikiganza cyo kongera kuguhagarika. Amen. Twarabibonye bidukorera, twarabonye bidukorera, ukagenda ukumva umengo nyene urashitseyo, ariko uhoraho akarungika umumarayika ukongera kukuduza, ukongera kuguhagarika. Imana ishimwe. Uzugira umugisha n'ubuntu mu byo uzokora byose. Baradusengera iminsi yose, abantu bafise imigambi, abantu bashaka ico bakora, ariko ugasanga umengo haguma hugaye. Ndakwinge ikintu cyose uzokora uzugira umugisha. Uyu mwaka uzubona umugisha, uzubona ikiganza c'Imana, uzubona kugira neza kw'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Imana ya Yosefu niyo dusenga. Haleluya. Izi dukuze. Amen. Man, ndashaka ngo unkuze kandi ukuze na bene data. Imana ihabwe icubahiro. Inkuze aho ndi ntihaba ariho nguma. Abo twazananye mu gitondo nababwiye nti byukuri ndumva ari gihe canje, ndumva ari sezo yanje. Haleluya. Sinzi nawe sezo urimwe, sinzi igihe urimwe, ariko nagira ndakubwire ngo Imana yiteguye kugukuza. Imana ihabwe icubahiro. Sinzi ko turiko turavyakira kumwe mu buryo bw'igitangaza bene data. Nababwiye iduhe kwibagira, iduhe kwibagira imibabaro yose twaciyemo, iduhe kugirira umugisha aho twababarijwe. Hari ivyo waciye mu mwene data, hari ivyakugoye, ariko uno munsi ndiko ndasenga ngo vy'ukuri aho wababarijwe wumva uhanezererewe, uharonkere umunezero, uharonkere gutabagwa, uharonkere kugirirwa neza, uharonkere amahoro. Haleluya. Haleluya. Ibyo tuzocamwo byose uyu mwaka bize bihesha Imana icubahiro. Ibyo tuzoshikako byose uyu mwaka bize bihesha Imana icubahiro. Ntihagire ico tuzirata, ntihagire ico tuzirata, ariko tuze twirata Imana yacu. Izina ry'Imana yacu rize rishigwe hejuru. Haleluya. Imana ibahezagire.